Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti mugenzi nawe mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije ubuntu n'amahoro vy'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twarasozereye kwiga kw'ikete Paulo yandikiye abigaratiya, nkaba nizigira yuko warikuyemwo inyigisho zitari nke kandi zagiye zigufasha zikakungura ibintu mu buzima bwawe bw'umukristo. Tugarutse gatoya ku ntangamarara y'ikete Paulo yandikiye abigaratiya, biravugwa yuko iri kete ryoba ryanditswe n'intumwa Paulo ari mu rugendo rwiwe rugira gatatu avuye muri Efeso. Aho hoba hari mu mwaka wa 57 mu kinjana ca mbere Yesu Kristo amaze kuvuka. Ariko rero hari n'abandi bavuga ko iri kete Paulo yoba yaryanditse ari i Korinto. Umwanditsi yitwa Dr. Lenski ari mu bavuga ko Paulo yoba yanditse iri kete ari i Korinto mu mwaka wa 53 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri iri kete Paulo agomba guhinyuza inyigisho zazanywe n'abakurikira idini y'Ikiyuda mu mashengero y'Igalatiya inyuma yaho akuriye y'ikirenge. Paulo rero yanditse iri kete kugira ngo agwanye izo nyigisho. Uko Paulo yagira urugendo rumwe rumwe muri izo zitatu yagize, niko yaca kugendera amashengero y'Igalatiya. Muri iri kete nta kindi gihe tubona yagendeye ayo mashengero. Iri kete ryabaye irya nyuma Paulo yabandikiye kuko yaryanditse ahejeje urugendo rwiwe rwa gatatu. Amashengero Paulo yavyaje ubutumwa bwiza mu rugendo rwiwe rwa mbere rwo kuvuga ubutumwa bwiza yari mu ntara y'Igalatiya mu bwami bw'Abaroma. Ayo mashengero nayo yaciye yitirirwa iyo ntara. Icambere coco womenya nuko ubutumwa Paulo yavuga ari ubutumwa bukaze buri mu bubasha, ubutumwa butomoye. Usomye muri iri kete yandikiye abigalatiya mu gihimba ca mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 no mu gihimba ca gatatu umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, urabona uko Paulo avuga ubwo butumwa. Tubiravye neza turabona ko atari ubutumwa bwingingira abantu guhindura ingeso zabo nk'uko biri mu makete yandikiwe ab'Ikorinto, ariko twabonye ko ari ubutumwa bwakosora abigalatiya. Ica kabiri kiboneka muri rino kete Paulo yandikiye abigalatiya, twabonye ko habonekamwo umutima wa Paulo wuguruye, akavugana ikigumbagumba cishi abivuga aserura ibiri mu mutima wiwe. Iri kete rero Paulo yandikiye abigalatiya ni kete ry'intambara, ikete yanditse yiyamiriza yivuye inyuma ivyo kujakarira ivyagezwe. Ica gatatu twabonye ni intumbero y'iri kete kwari ukwerekana ko ubutumwa bwiza bubohora abantu ku vyagezwe uko bimeze kose. Twarabonye ko biryoshe kubona ko abajakariye ivyagezwe batamaze igihe kinini muri iryo shengero. Iri kete rero ryarabiyamirije. Ica kane twabonye ari naco ca nyuma nuko iryo kete ryandikiwe abigalatiya ryerekana neza ko umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera gusa. Ni kuvuga ko umuntu umunyavyaha akizwa n'ubuntu bivuye ku kwizera gusa, kandi no mu buzima bwa Kristo umuntu abeshwaho n'ubuntu bwonyene. Ibi rero uko ari bibiri birajana. Paulo yarangije ikete ryiwe yandikiye abigalatiya nk'uko twabibonye mu cigwa twaherukiye ko aduhanura gukora ivyiza. Mu cigwa c'uno munsi dutangura kwigira hamwe igitabu ca Zaburi. Mu gihe burayo Zaburi risobanurwa amashimwe canke igitabu c'amashimwe. Mu Kigiriki ijambo Zaburi rifitaniye isano no kuririmba gufatanije no gucuraranga. Ijambo Zaburi rero nk'uko turisanga muri Bibiliya
ryamuka mu ijambo ry'ikigiriki psalmos, ni ukuvuga igitabo c'amatazirano n'indirimbo zo gushemagiza Imana ziririmbwa mu rusengero. Igitabo ca Zaburi rero ni cegeranyo c'amatazirano n'indirimbo byo gushemagiza Imana, vyanditswe n'abanditsi batari bake. Nk'akarorero, Dawidi ni umwe mu Bisirayeli baririmbye amazaburi menshi, kuko wenyene ubwiwe yaririmbye amazaburi 73. Iyo dusomye mu Isezerano Rishasha turahasanga uturorero tw'amazaburi yaririmbwe na Dawidi. Ayo nayo akaba ari nka Zaburi ya kabiri, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa mu gihimba ca 4 umurongo wa 25, hamwe na Zaburi ya 95 nk'uko tubisoma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 4 umurongo w'7. Abasiguzi ba Bibiliya bakaba bavuga kandi yuko Dawidi ashobora kuba ari we yanditse amazaburi avuga ku vy'umubabaro n'agahinda. Yari afise ubushobozi n'ingabire bidasanzwe byo gutunganya indirimbo, afatiye ku bigenda biba mu buzima bwiwe canke ubw'abandi. Ni nawe mbere yegeranije indirimbo zariho mu gihe ciwe kugira ngo zikoreshwe mu rusengero. Abandi banditsi bagize ico bafasha mu iyandikwa ry'igitabo ca Zaburi n'aba bakurikira: Mose yanditse Zaburi imwe, nayo ikaba ari Zaburi ya 90. Salomo nawe yanditse amazaburi 2. Abahungu ba Kora banditse amazaburi 11. Asafu nawe yanditse amazaburi 12. Hemani yanditse izaburi imwe, nayo ikaba ari Zaburi ya 88. Etani yanditse izaburi imwe, ikaba ari ya 89. Hezekiya nawe yanditse amazaburi 10, amazaburi avuga ku vy'umubabaro n'agahinda, n'amazaburi 10. Hezekiya yanditse amazaburi 10. Muri ayo mazaburi harimwo amazaburi avuga ku vy'umubabaro n'agahinda, akaba ari amazaburi 39, kandi ayatari make muri ayo ashobora kuba yanditswe na Dawidi. Igitabo ca Zaburi kigizwe n'amazaburi 150, kandi muri ayo mazaburi yose Kristo ari we Mesiya ahabwa ikibanza nyamukuru. Umwami n'ubwami niyo majambo y'urufatiro agenda aboneka cane mu ndirimbo zigize igitabo ca Zaburi. Ijambo ngenderwako muri iki gitabo ca Zaburi ni haleluya, risobanurwa ngo Imana ishimwe. Muri kino gihe abakristo batari bake barakunda gukoresha iryo jambo, na cane cane mu kuramukanya. Kumbure nawe unyumviriza woba umaze kuvyumva aho uherereye, canke mbere nawe wenyene ubwawe woba urikoresha. Ariko rero ico twese dukwiye kumenya nuko ijambo haleluya ari ijambo rikwiye gukoreshwa iyo risunitswe n'ibishobisho vy'umunezero wo mu mutima. Mugenzi wanje uteze amatwi zino nyigisho za Bibiliya, nubwo namaze kukubwira yuko igitabo ca Zaburi kigizwe n'amazaburi 150, Zaburi ya 50 na Zaburi 150 niyo mazaburi ngenderwako kubw'izimvo zikurikira. Imvo ya mbere nuko Zaburi ya 50 ari imwe mu mazaburi yanditswe na Asafu, ikaba yo bivuga kuri vyinshi gusumba yandi muri Zaburi yose. Zaburi 150 nayo igizwe n'icitabirizo haleluya. Iri jambo rikaba rigaruka inshuro 13 muri iyi Zaburi itarenza 60. Zaburi 150 niyo isozera igitabo ca Zaburi, kandi ico gihimba kiboneka nk'icitabirizo c'ayandi mazaburi yose uhereye kuri Zaburi ya mbere ugashitsa kuri Zaburi y'149. Igitabo ca Zaburi tugisangamwo inyifato zitandukanye abantu bashobora kugira mu gihe c'umwete mwinshi, c'ibishobisho vyinshi vy'umunezero, canke co gucika ivutu mu buryo bukomeye. Indirimbo zigize amazaburi zuzuyemwo amajambo afasha umutima, akawukura mu mitego y'umwasi Satani. Mu by'ukuri jewe ndanezererwa cane birenze urugero iyo nsoma amajambo yo muri iki gitabo kiri hagati mu ijambo ry'Imana. Nk'akarorero, iyo nsomye Izaburi 119
isanzwe iri hagati muri Bibiliya, uca ubona ingene ijambo ry'Imana rishizwe hejuru cane. Igitabo ca Zaburi rero cagiye kibera abantu amasinzi n'amasinzi, isoko y'imigisha myinshi uko imyaka yagiye ikuranwa. Abagiye basoma iki gitabo bagiye bafashwa n'amajambo yaco, umwe wese ukwiwe mu gutorera inyishu ibibazo n'ingorane vyabo. Bamwe baheshejwe n'amajambo yo muri iki gitabo gukira indwara z'umubiri, abandi baheshwa n'ayo majambo nyene kuronkera inyishu ibibazo vyo mu mitima yabo, eka n'ibibazo vyo mu bwenge bwabo bifatiye ku bigenda bishikira abantu mu buzima bwabo bwa misi yose. Kumbure nawe we uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, woba ufise amajambo yo muri Zaburi yakuronkesheje imigisha myinshi, haba mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'impwemu. Igikwiye rero ni ugushingira intahe abataramenya ubutunzi n'imigisha biri mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ririmwo inyishu z'ibibazo vyose bishikira abizera bo mu runganwe rwose. Iyo usomye neza igitabo ca Zaburi usanga giha ikibanza kinini Kristo. Mu vy'ukuri igicapu Kristo kiboneka neza mu buryo bwagutse mu gitabo ca Zaburi kuruta uko biboneka mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butubwira ko Kristo yaduze ku musozi gusenga, ariko Zaburi yoyo iduha isengesho yagiriyeyo. Ubutumwa bwiza kandi butubwira ko Kristo yabambwe, ariko Zaburi itubwira ivyariko bibera mu mutima wa Kristo mu gihe co kubambwa kwiwe. Vyongeye ubutumwa bwiza butubwira ko Kristo yasubiye mu ijuru, ariko Zaburi yoyo iradutomorera neza ko yicaye mu bwami bw'ijuru. Ibi rero ni ibimenyamenya vyerekana ko Kristo avugwa ko cane muri iki gitabo. Ndakwibutse nshuti yanje yuko umwami Yesu Kristo igihe yiyereka abigishwa biwe yamaze kuzuka, yababwiye ati, aya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe. Yinge n'ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Aya majambo tuyasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba ca 24 umurongo wa 44. Kandi rero nubwo ibice vyose vy'amazaburi bihimbaza Kristo, hariho zimwe umuntu yokwita amazaburi y'ukuza kwa Mesiya. Ayo mazaburi tuyasangamwo ivyo kuvuka, ubuzima, urupfu, ukuzuka, icubahiro, ubuherezi, ubwami no kugaruka kwa Kristo. Nubwo namaze kukubwira yuko amazaburi yose ari 150 akaba avuga kuri Kristo, hariho amazaburi 16 avuga cane kuruta yandi ivya Kristo. Ariko rero umuntu afatiye hamwe igitabo ca Zaburi asanga cyose kivuga kuri Kristo, nk'uko tuzogenda tubibona muri zino nyigisho zacu za Bibiliya. Igitabo ca Zaburi dutanguye kwiga ko umunsi hamwe kitwereka ko Kristo ari umwisirayeli, kandi ko na Isirayeli ari ya Kristo. Ivyo vyiyumviro uko ari bibiri birafatanye cane, bifitaniye ubucuti n'umugararizo w'umuntu. Isi nta mugisha izokwigera ironka gushitsa igihe Isirayeli izogiriranira imigenderanire n'ubucuti bwiza na Kristo. Mu vy'ukuri igitabo ca Zaburi kivuga ku vyizigiro vy'ivy'abayuda biteze, ariko nubwo bimeze gutyo si ukuvuga yuko amajambo yo muri Zaburi ataco yodufasha uyu munsi mu buryo bw'impwemu. Iyo dusoma Zaburi dukwiye kugaba cane ku kuntu dusigura amajambo yanditswe muri iki gitabo, kugira ngo ntiduhushe insiguro nziza. Nk'akarorero mu gitabo ca Zaburi ntaco Imana ivugwa ko nka Data Imana, yitwa Imana Data. Vyongeye kandi uburyo mpwemu yera n'ivyizigiro bizima biguma bivugwa ko mu Isezerano Rishasha siko biri muri iki gitabo ca Zaburi. Kutabibona gutyo rero vyatumye abantu benshi bahusha insiguro ya Zaburi ya kabiri. Urufatiro rw'indirimbo ya kabiri si umunezero w'ishengero, ariko nukugaruka kwa Kristo gushinga ubwami bwiwe ku isi no kuganziriza i Yerusalemu. Nubwo hari abantu benshi biyumvira ko urukurikirane rw'ibihimba bigize Zaburi rudafise urutonde rwiza zisunga, igitabo ca Zaburi kirimwo urutonde rutangaje.
nk'akarorero zaburi kanaka ishobora kuvuga ku kintu kizosigurwa neza muri zaburi ikurikira, nk'uko tubibona kuva kuri zaburi ya mbere gushika kuri zaburi y'umunani. Mu by'ukuri haraciye imyaka itari mike abanonoseye ibya Bibiliya babonye yuko urutonde ruri mu gitabo ca zaburi rusa n'urutonde ruri mu bitabo bitanu bya Mose, nabyo bikaba ari itanguriro, kuvayo, abalewi, guharura no gusubira mu byagezwe, nk'uko tubibona mu ngereranyo ikurikira ifatiye ku bihimba bitanu. Igice ca mbere kigereranya itanguriro na zaburi ya mbere gushika kuri zaburi ya 41. Mu itanguriro tuhasanga umuntu ahiriwe kandi atagira agasembwa nk'uko biri muri zaburi ya mbere. Hanyuma y'ivyo haza ugucumura no kwihana k'umuntu. Zaburi ya kabiri yerekana umuntu yuzuye umugararizo. Muri zaburi ya gatatu tuhabona uguhebwa k'umuntu atagira agasembwa. Zaburi ya kane nayo itwereka indyane ziri hagati y'uruvyaro rw'umugore na ya nzoka. Zaburi ya gatanu naho itwereka wa muntu atagira agasembwa ari hagati y'abasi. Zaburi ya gatandatu nayo ikatwereka wa muntu atagira agasembwa ari mu gihano gikomeye ndetse n'igitsinziri ciwe camyotse. Zaburi y'indwi itwereka uwo muntu nyene ari hagati y'ivyabona by'ibinyoma. Mu mperuka tubona zaburi ya 9 ingene wa muntu aheshwa agakiza n'imimyore yo ku mutwe. Kuva kuri zaburi ya 9 gushika kuri zaburi ya 15 naho tuhasanga amatati ari hagati ya wa mwasi mubi Satani na Antikristo no gucungurwa kw'imperuka. Kuva kuri zaburi ya 16 gushika ku ya 41 tubona Kristo ari hagati mu bantu biwe abeza kugira ngo abahereza Imana. Ivyo vyose tuzobibona neza uko tuzogenda twiga iki gitabo ca zaburi dutanguye. Igice ca kabiri kigize iki gitabo ca zaburi kigereranya kuvayo na zaburi kuva ku 42 kugeza ku 72. Iki gice rero kigizwe n'ibindi bice bitatu. Ubwa mbere amajambo avuga ku masigarira ya Isirayeli mu gitabo cyo kuvayo tukata tuyasanga muri zaburi ya 42 gushika kuri zaburi ya 49. Ubwa kabiri amajambo avuga iby'umucunguzi wa Isirayeli dusanga mu gitabo cyo kuvayo asa cyane n'amajambo yo muri zaburi ya 50 gushika kuri zaburi ya 60. Ubwa nyuma naho uko gucungurwa kwa Isirayeli kuvugwa mu gitabo cyo kuvayo bifitaniye isano rinini n'amajambo ari muri zaburi ya 61 kubandanya gushika muri zaburi ya 72. Igice kigira gatatu c'amazaburi kigereranya igitabo c'abalewi na zaburi ihera ku 73 kugeza ku ya 89. Ikigaragaza isano iri hagati y'igitabo c'abalewi n'aya mazaburi nuko hari amajambo bisangiye nayo akabaraya: umuzimagiza, umutwenzi, ingoro, urusengero, inzu, ikoraniro n'umuryango. Igice kigira kane naco kigereranya igitabo cyo guharura na zaburi kuva kuri zaburi ya 90 kugeza ku zaburi ya 106. Haba mu gitabo cyo guharura cyane muri izo zaburi amajambo yerekeye agatikizo no kuzigamwa ahabwa ikibanza nyamukuru. Igice kigira gatanu ari naco cyanyuma kiri muri ayo mazaburi kigereranya igitabo cyo gusubira mu byagezwe na zaburi ihera ku 107 kugeza ku 150. Amajambo avugwamo cyane akaba ari ugutunganywa rwose no gushima ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye mugenzi uteze amatwi inyigisho za Bibiliya, inyuma y'iyi ntangamarara rero duhejeje kwiyumvirira hamwe, nagomba mu kanya gasigaye turabire hamwe umurongo wa mbere wa zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere umuntu yovuga ko ariyo yugurura igitabo cy'itanguriro. Ariko rero aho gutangura kuvuga ku bikoresho byo mwiremwa by'isi n'ijuru, itangura kuvuga ku muntu. Zaburi ya mbere itangura ivuga ku muntu yahezagiwe canke ahiriwe.
ikongera ikamutandukanya n'umunyakibi. Ni ikigereranyo ciza ca Kristo ari we Adamu wa nyuma, ari hagati y'abanyabyaha n'abacokoranyi. Harabiyumvira ko umwami Yesu yari umunyamibabaro kandi yari amenyereye akabonge, kandi ko ku bw'imvo zidasobanutse neza uburyo Kristo avugwa ko bwerekana ko yari umuntu yigiriwe. Ni by'ukuri Yesaya yerekana Kristo nk'umunyamibabaro, ariko rero ni igiki cyateye Kristo kuba muri iyo mibabaro? Usomye mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 53 umurongo wa 4 usanga herekana neza yuko imibabaro n'akabonge Kristo yagize bitari bifatiye ku mvo zimuvuyeko. Yaravuze ngo nukuri ni intimba zacu yishizeko, ni imibabaro yacu yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana akicurikirizwa n'akabonge. Kristo ntiyishizeko imibabaro yiwe, yishizeko intimba zacu, kandi yamye aboneka kari umuhigwe ibihe byose. Ohava rero umbaza uti mbega inyifato y'umuntu ahiriwe niyihe? Inyifato y'umuntu ahiriwe iraboneka neza ku murongo wa mbere wa Zaburi ya mbere, havuga ngo hahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Uwo muntu atwereka neza inyifato y'umuhigwe. Nitwigira imbere gatoya muri iyi Zaburi ya mbere, tuzobona ubushobozi bw'umuntu ahiriwe no kutayegayezwa canke no kwamaho kwabwo. Tugumye ku murongo wa mbere rero turahabona ibintu bitatu bishobora gucafuza inyifato y'umuntu ahiriwe, navyo bikaba ari ibi: kugendera mu nama z'ababi, guhagarara mu nzira y'abanyabyaha, no kwicarana n'abacokoranyi. Ukora ivyo ntashobora kuba umuhigwe. Iri jambo ry'Imana ritubwiye ko hahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, riba ritubujije rwose kutisunga impanuro z'ababi mu bikorwa vyacu no mu ngeso zacu. Mbega wewe woba umaze kubona ko n'umwami Yesu ubwiwe ataho yigeze afata ingingo ishimikiye ku vyiyumviro n'ubwenge vyiwe? Mu vyo Yesu yakoze vyose yama ashira imbere ubugombe bwa Se. Nta na rimwe yigeze abwira abigishwa biwe ngo bakundwa, ngo dusubire i Galilaya ubugira kabiri kuko naravyiyumviriye sanga birakenewe. Ariko Yesu ndaho yigeze akorana n'abigishwa biwe muri ubwo buryo. Igihe cyose yama avuga ati ngiye i Yerusalemu kuko ari byo Data agomba. Yesu rero yama afata umwanya ukwiye wo kubana na Se no kumenya ubugombe bwiwe no kubwisunga mu bikorwa vyiwe. Mugenzi nteze amatwi, kugirwa inama ni kimwe, kandi inama nziza igira ikimazi, ariko rero wirinde kugirwa inama n'umunyakibi. Twe nawe dukwiye kugendera mu kwizera. Kugirwa inama n'abanyakibi no guhusha inzira yo kwizera tubihunge. Kumbure wombaza uti abanyakibi ni bande? Umunyakibi ni uwo muntu wese atakibanza aho Imana mu mutima wiwe no mu bugingo bwiwe no mu kubaho kwiwe. Ntiyubaha Imana kandi abona nk'uko umengo Imana ntayiriho. Muri no minsi abantu nk'abo baragwiriye, barivyukira mu gitondo ntibasenge Imana, ntibigera bashimira Imana kubw'ibifungurwa canke ubuzima canke amagara meza ibaha, biberaho gutyo nyene bagashishikara ivyo. Abantu nk'abo n'abanyakibi kuko atakibanza Imana ifise mu bugingo bwabo. None rero mugenzi unyumviriza, ni waba utagomba kwitwa umunyakibi, ukwiye guha ikibanza umwami Yesu mu bugingo bwawe kugira ngo abe ari wakubera umujanama, kuko kugendera mu nama za Yesu bizanira umuntu amahigwe. Ni kuki ukwiye kwirinda inama z'ababi? Nuko iyo utazirinze zigusunikira mu nzira y'abanyabyaha, ugaheza nawe ugakora ibyaha. Muri ico gihe uraheza ukabaho uko utategerezwa kubaho, ukagendera mu nzira ugira ngo ni nziza, ariko impera n'imperuka ugasanga wakorokeye mu manga. Nk'uko umwanditsi wo mu Migani 14 umurongo wa 12 avuga ati, hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Igihimba ca 16 c'iki gitabo c'Imigani umurongo wa 2 avuga ngo ingendo zose z'umuntu zibizitunganye mu maso yiwe,
aya majambo atwereka yuko umunyabyaha ashobora kwibaza ko agendera mu nzira itunganye kandi atari byo. Mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 55 umurongo w'indwi haduhanura ngo umunyabyaha nareka inzira yiwe, uwugabitanya areka ivyiyumviro vyiwe. Usomye igitabo ca Yesaya mu gihimba ca 53 umurongo wa 6 nawe aratubwira ngo twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, uhoraho amuremeye ku kugabitanya kwacu twese. Imana yaremetse umwami Yesu uburemere bwose bwo kugabitanya kwacu kuko twese turi abanyabyaha. Mbega wewe unyumviriza, urazi ko Yesu yiremetse kugabitanya kwawe? Namba bitari uko, niwinginge Yesu kuri uwo munsi akwereka ibigabitanyo vyawe vyose kugira ngo nawe ube umuntu ahiriwe. Umunsi ukwiye gufata ingingo yo guhindukirira umwami Yesu kugira ngo ntuzohave uba mu gahinda k'ivyaha kuko wifatanije n'abanyakibi. Yesu Kristo arakumenyesha ko ari umwanya wo gukirizwako. Umuntu yanka Imana akanka ijambo ryayo, uwo ntashobora kuba uwuhiriwe. Imana ntimunezererwa na gatoya. Namba rero nshuti yanje ugomba kuba uwuhiriwe ukagirirwa ubuntu Imana igirira abayizera, niwirinde kugendera mu nama z'ababi no guhagarara mu nzira y'abanyabyaha no kwicarana n'abacokoranyi, maze Imana ivuga ngo ucuba uwuhiriwe. Reka rero turangize dusenga. Mana yacu turagukengurikiye cyane kuri izi nyigisho zo muri iki gitabo ca Zaburi dutanguye, kandi umaze kutubwira yuko hahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyakibi, aticarana n'abacokoranyi. Ndasengeye umuntu Mana yifuza kuba uwuhiriwe, umwereke ingene yogenda arongowe no kwizera Kristo Yesu, amuha ubwo buntu bumukura mu nama z'ababi, hanyuma umwicarikane n'abahambaye bo mu bantu bawe bazoraga ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr/org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.